none umuntu yahisemwo gusenga hari akamaro bimumarira mu buzima bw'iyo bwa misi yose mu rugendo rw'iwe ngaha kw'isi. Ibi n'ibindi nivyo tugiye kuganira n'umutumire w'uno munsi kuri televiziyo umuvugizi, kuri mikro muri kumwe na Claude Kubwimana Kamahad, ariko turi kumwe n'umutumire ndamusabe yidondore yongere abaramutse. Turi kumwe nande bitandukanye nuko abandi bantu bagenda. Hari nukuvuga muramaze hari ukuntu umuntu yamenye Yesu yifata bitandukanye nuko umuntu ataramenye Yesu yifata. Rero umujene akagira ubwo akavuga ati je biga bintu kujya kuntu bagenda biga ibintu ntavyo noshobora. Ariko Yesu ari hawe yavuze ngo nimba ushaka kunkurikira wikorera umusaraba unkurikire. Kandi ngo urumva hari ibintu utegereza guheba ko yavuze ngo uwahevye nta wahevye ibyiwe agaheba sina nyina canke ibintu kanaka kubw'ubwami. Ndabivuze neza kubw'ubwami, apana ngo abihevye kubera yabishatse, abihevye kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana atazobishumbushwa umurengera muri buno buzima turimo. Kandi igikuru rero abikivuga ngo budashira. Amen. Nukuvuga umunezero rero nukuvuga iyo umaze kwinjira muri Yesu bo babona yuko umuntu atamunezero afise abayeho umenga araboshwe, ariko vy'ukuri nasanze ahubwo umunezero uri muri Yesu ntandi hantu na hamwe uri. Kuko naravye igihe cose umuntu amarana n'Imana nico gihe umuntu atigera yicuza. Ego ariko iyindi myanya tumara handi hantu urashobora kuja nk'ahantu kanaka muri boîte kanaka gukora ibintu kanaka ukumva ko muri kumwe n'abagenzi ba muranezerewe, ariko bivanye no gutahura wagize ikindi gihe ukaziro truvuri kuravuga ati ndicujije ujya mwanya wabaye imfagusa munezero ntiwariwo. Nukuvuga novuga ati numunezero wa fo utariwo. Birashoboka nako ndavuga niyo mpamvu ibi biganiro Imana yemeye ko bica ku ma YouTube. Yego. Niyo mpamvu yemeye ko ijambo ry'Imana rivugwa no ku ma radio, ku ma television, ahantu hatandukanye kugira ngo abantu bamenye ukuri. Urashobora guhindurwa n'ijambo ry'Imana wumvise muri telefone ukagenda gusenga ahantu ugahinduka. Rero novuga mwijambo rimwe uguhinduka kw'abandi biva kuri abandi bamaze kwakira umuco hama uwo muco ugacumurikira abandi. Niko nabivuga mwijambo rimwe ni twebwe nyene tuba twarakiriye Yesu tugomba kuba umuco abantu bakumva nk'ubu ndiko ndashinga intaheti muri Yesu birakunda kukizwa bakavuga kumbe birakunda kukizwa. Ego birakunda kukizwa. Nakavuga ati nimba nakara bishoboye nanje vyokunda. Nukuvuga ngo iyo mbaye umuco murikira abandi. Ego. Iwe neza canke mwaramutse bivana n'umwanya ko muradukurikiranirako ni kuri televiziyo umuvugizi. Ndabaye ikaze mu ikiganiro no munsi aho dufise umutumire adasanzwe. Nibaza yuko mwamaze kumubona, ariko kandi araza kuronka akanya ko kubidondora. Ni ikiganiro kidasanzwe mumaze kumenyera gatoyi kuri televiziyo umuvugizi, ikiganiro kitubwira kumenya Kristo canke Yesu Kristo canke Yesu bivana n'ingene ubivuga, ariko kumenya Imana muri rusange. Umujene uyu munsi ahisemo gukurikira Kristo canke Yesu, biroroshe ko atahurwa muri societe. Nibiki bimworohera, nibiki bimugumira. Tugeze mu bihe aho ari amahindagurika y'ibihe, aho urwaruka rwinshi ruhitamwo kwibera mu bintazi, mugabo akabamwe abandi bakurikira ibijanye no kumenya Imana, gusenga. Mbega none umuntu yahisemwo gusenga hari akamaro bimumarira mu buzima bw'iyo bwa misi yose mu rugendo rw'iwe ngaha kw'isi. Ibi n'ibindi nivyo tugiye kuganira n'umutumire w'uno munsi kuri televiziyo umuvugizi, kuri mikro muri kumwe na Claude Kubwimana Kamahad, ariko turi kumwe n'umutumire ndamusabe yidondore yongere abaramutse. Turi kumwe nande? Turi kumwe na Irankunda Nikersi. Ndumujene ndakijijwe. Ego. Hama nsengera muri Église de la Repentance du Repos en Jésus-Christ. Ego niga kaminuza y'u Burundi. Ego. Département niga muri socio-économie rurale. Muri Fabi. Ngira ivyo birakwiye. Musanzwe muvuka hehe? Igitega, hari televiziyo umuvugizi canke muvuka hehe muri rusange? Oya simvuka ino ndahari kubw'imvo z'ishuri. Bon, mvuka mu ntara ya Kayanza nahatari yo tuba pour le moment. Ego. Ariko niyo navukiye. Ego ubu
ngira mba i Bujumbura niko novuga. Mwumvise rero uwo tugiye kuyaga muri kino kiganiro kiza kumara umwanya w'iminota 30 gutyo. Twumvise yatubwiye yuko Kerisi arakijijwe. Ego cyane. Banza rero imbere ko dutangura vyose ubanze udusengere udushira mu biganza vy'Imana kugira ngo ibyo tuza gukora vyose ibyo tuza kuvuga Imana ize kuba yatumurikiye muri ivyo bikorwa vyacu. Reka dusenge. Mana turagushimiye buntu bwawe n'imbabazi zawe. Tugushimiye ingene wemeye ko tuba kuri no television kugira ngo tuganire ibijanye n'amajambo yawe. Ndakwingize ngo umuntu wese aza gukurikira kino kiganiro kigire ico kimusige mu buzima bwiwe, kigire impact, udushoboze amajambo tuvuga ntaba ari twebwe, ibyo ushaka ari byo biba mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze cyane Murakoze kudushira mu biganza vy'Imana kugira ngo umwanya tugiye kumara ngaha nabo turi kumwe noneho uze ku mwanya mwiza. Nabivuze mu ntangamarara mwumvise icyo tugiye kuyaga ko mbega kuba umukristo ni ikintu coroshe cyane cyane kugwaruka guyu munsi ku mujene w'uyu munsi, ariko imbere yaho watubwiye ko kijijwe gihore kuri dondora wewe wakijijwe ryari kandi noneho imvo yagutumye ko gukizwa no kuva kumbure mu buryo warusengamwo hamukamenya Kristo wakijijwe ryari kandi noneho niyihe mvo yabigutumye? Bon, jewe ubwa mbere novuga yuko nakuriye muri famille y'ikijijwe. Aha. Nakuze mbona muhira basenga. Nakuze nyine ufise igandero uhabwa n'abavyeyi kubera muba musenga ukumva nyene nawe wo kurusenga mugabo novuga kuguma kuba wakuze usenga ntibabisigura ko bukijijwe. Novuga yuko nagiye gukizwa neza niga seconde niga mu 12 niho nahisemo kwakira Yesu umwami n'umukiza. Irevra ye warashaka kuraba umuntu harigiye wavuga ati nta comportement zimeze nabi afise canke nta ngeso nyinshi wombona ko ngo unyite yuko ndumunyavyaha kanaka mugabo gasanga by'ukuri mu mutima hari ibintu ngenderamwo bidahesha icubahira Imana. Rero ndavuga ati ndagomba gukurikira Imana ku ruhande rwanje apana bijya ngo Imana y'abavyeyi ngende gusenga kubera abavyeyi ndumva yuko nanje ubwanje nkwiye kumenya Kristo ku ruhande rwanje camitamwe rero gukizwa ndakira so umwami n'umukiza. No kuvuga yuko ico gihe cyose cimbere yuko cugukizwa warasenga ariko ariko ntimwari bwahure n'Imana yawe byo kuri canke bigenda gute kubusenga hamukavuga ngo ndakijijwe kandi wowe rusenga? Bon, ni kwa kundi ukora ibintu kubera ko abavyeyi bakubwiye iki kintu ntuzugikore ugatinya no kugikora muga mutima ukumva ko warukeneye kugikora ariko kubera ko abavyeyi bakubwiye ko ari kibi ukavuga ati no ikintu sino gikora. Umengo ndavyumva abavyeyi ntimufise idini rimwe canke ntimwasiga mu buryo bumwe? Twasenga mu buryo bumwe mugabo kwakira Yesu muri wewe biratandukanye no kuba wakuze abavyeyi bakubwira ngo iki kintu ni kibi iki kintu ni kibi. Donc ntubukiretse kubera ko mutima wagomba kukireka kubera gusa watinye igitsure c'abavyeyi urashaka kukireka mugabo atari kubera ko watinye Imana yo mwijuru. Ibyo niko ndatahura urashobora gusenga mugabo utarakira Yesu umwami n'umukiza wawe? Ego cane gose birashoboka. Tubwire bishoboka gute? Nagira ngo umuntu afatiye initiative akava muhira akagenda gusenga akatahaje akazosubirayo aba yaramaze kwakira mu yandi majambo ni ryari ni gute umuntu yakira Yesu umwami n'umukiza wewe? Okay, kwakira Yesu umwami n'umukiza ni ukuvuga ni ingingo ufata muri wewe. Ni ingingo ufata ukavuga numva ijambo ry'Imana tubwira yuko ni ukwizeresha umutima wawe ubwa mbere hama ukatuza akanwa yuko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ni ukuvuga ubanza kuvyizera bikava muri wewe ibwina hama ukongera ukabivuga ati jewe ndumva yuko nkwiriye kureka Yesu akanganza. Hama iyo wamenye yuko Yesu aba umwami n'umukiza ni ukuvuga umwami mu bwami hariyo amategeko hariyo amaregre hariyo ibintu utegeza gukurikiza. Nimba wemeye yuko Yesu akubera umwami bisigura yuko wemeye gukurikiza amabwirizwa yiwe canke ivyo agusaba. Hariho uburenganzira ubufise hariho nawe n'ivyo agusaba kuzuza. Ni ukuvuga rero uba wemeye ko akubera umwami. Kuba wemeye ko akubera umukiza naho ni ukwemera yuko ari washobora kugukiza mu gihe uciye mu bintu bikomeye mu gihe uhuye n'intambara. Ni ukuvuga umwemera nk'umwami ukimera ko ari wakuganza ni ukuvuga ugira musi y'uburongozi bwiwe. Ico ni cambere hama ukamwakira nk'umukiza niwo mukiza dufise ashaka kudukiza. Bariko baravyumva abo turiko turayaga kuri televiziyo umuvugizi umutumire uno munsi mwamwumvise yuko
muri rusange aje kudushingira intahe ingene kwakira Yesu canke Yezu nk'umwami n'umukiza, mbega birashoboka canke intambamye. Ariko aratubwira muri make wewe ryari yatanguye akamaro kumbure, ariko none kurinda ufata ingingo uti jewe ngira ndamwakira, uba wumva hari agahaze muri wewe Darcy? Ego, uba wumva hari agahaze kubera ko umutima ntugigiturire, niko abantu bakunda kubivuga. Burya urashobora kubifata nk'umuntu menga arakijijwe, ukanagira ingeso nk'iz'abantu bakijijwe, mugabo burya iyo ukora icaha umutima wawe urakwagiriza, ukakubwira ati wowe nubwo ubesha abantu wowe uri umunyabyaha. Ni ukuvuga woshobora guhisha abantu, abavyeyi bawe ntibamenye ikintu na kimwe, abo mugendana n'abo muryamana ntibamenye ikintu na kimwe, mugabo burya umutima wawe ni ikintu gikomeye. Ntabwo ushobora kubesha umutima wawe. Umutima wawe urakubwiza ukuri nubwo ugira ibintu byose, wowe uri umupagani. Ego, nawe umupagani wewe ivyo ugira byose, kubera yuko ibintu ugenderamwo bitari vyiza, kuko burya iyo ukoze ikintu kibi umutima wawe uragucira urubanza. Ariko none ngeze ngaho nyene, kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza bisigura yuko igicumuro canke icaha umuntu baba basezeranye, niko umuntu yabivuga? Oya, ni ukuvuga ubutanguye urugendo rw'agakiza, niko nabivuga. Ni ukuvuga ni nkuko ubu vyawe n'Imana muri ako kanya no bifata nko gushasha. Ego, ubu vyawe n'Imana. Hanyuma urazi umwana yakiri mutoyi ntahita amenya gutambuka, ntahita amenya kuvuga, hari ibintu biza birakugora. Niyo umwana agomba gutambuka hari igihe ashobora guhagarara akagwa. Rero ariko uko akura niko agenda aramenya gutandukanya ikibi n'iciza. Bisigura rero ngo iyo ukijijwe hariho urundi rugendo rushasha uba utanguye rwo kumenya ibindi bintu kanaka utahora uzi, ukamenya ati iki kintu ni kibi, iki kintu ni ciza. Ni ukuvuga n'urundi rugendo rushasha mu bisanzwe uba utanguye. Ubwo rugendo rero turuduge ko gatoya, Ego. Ruroroshe canke ruragoye? Urugendo sinovuga ngo ruroroshe, ariko hari ijambo Yesu yatubwiye aravuga ngo ibidashobokera abana b'abantu imbere yanje birashoboka. Sinovuga ngo ni ibintu vyoroshe, kuko hari igihe bisaba yuko entourage canke abagukikuja muri kumwe batagutahura bivanye n'ingingo zimwe zimwe wagiye urafata, ariko kandi ivyo bintu abantu baba bumva yuko bikomeye, umuntu atobasha toshobora, aca bishobozwa n'Imana. Wewe igihe wafata ingingo yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, Yego, ugira ubitubwire muri témoignage apana muri rusangi, wewe ni igiki batagutahuye ko abantu, ni igiki cakugoye, ni igiki uvuga uti iki kintu vraiment abantu ntibashotse bantegera? Icambere kubera ko nkijijwe naciye ntangura guhindura imyitwarire. Hariho ukuntu washobora gusanga ufite abagenzi mukunda gutera udukuru peut-être boza nkuru nyene zo gufyina zidafise ishingiro novuga, canke donc novuga nkizo gutakaza umwanya ataco zungura umuntu mu buzima bwiwe. Muri ico gihe ikintu cambaye ko narashoboye gutakaza abagenzi nari mfise. Ego, hari abagenzi benshi, kuko urumva imyanya yanje naca ndayikoresha mu kuja gusenga, ugasanga ya myanya nahora njamwo turiko turatera inkuru ntikiboneka, gutyo ugacumenga abantu wabikuye ko bamwe bakakubwira tuke murasigameze nabi, sigaye yishima. Ibintu nk'ivyo nyene. Naho nyene abantu baca batangura kuvuga utuntu yatuvuyemwo, none ngira ngo yanacanganikiwe ari mu bintu tutamenyera, ngo yakiriye agakiza amajambo menshi. Ego, hariho bakubwira ati ivyo ntavyo wosho. Bon, bakagutega imisi. Ego, bakavuga ati none urya muntu hagera ikarigirisha. Mu misi ya mbere nibaza yuko abo bagenzi dufate nk'ubu uba wahorana ntibashobora kugutahura by'ukuri yuko wafashe ingingo, ariko iyo ukomeje ukabandanya baratinda bakavuga ati bwa bundi wa muntu yereka arafyina yarafashe ingingo. Uretse rero kugoro uko kuntu abantu bakuraba nyene bakubona ivyo bavuga, wewe muri wewe hoho biroroha muri wewe guheba ico warumenyereye n'iryo rigara n'abandi bajene ni migenzo nyene je ne sais pas, birahava bikora kuri wewe? Burya nta kintu na kimwe iyo ari gishasha ku muntu akoze gishobora koroha, mugabo ikintu gituma vyoroha ubwa mbere n'ingingo wafashe muri wewe, kuko wamaze gufata ingingo yuko wemeye kwakira Yesu mwami n'umukiza. Hama ahandi vyorohera kuri twebwe nuko ivyo tuba tugiyemwo si bikorwa vy'umubiri bisanzwe, turafise Imana ibidushobotsa. Amen.
ego nibaze yuko vyoroha kubera ko Yesu acaza akabidushoboza ivyo bintu nyene wamenga ntivyoshoboka bigoye Yesu aca bihindura ibintu vyoroshe bigashoboka. burya ico kibazo tukibaza kubera yuko abadukurikira harabagira bati ubwo rugendo rwo rimwe rugasanga urahevye n'abagenzi kubera yuko ivyo mwahora musangira wagize uti nafashe izindi ngingo bagaca bagira bati rero reka tugumane n'abagenzi mbwa tuzomusenga turi muri no turiya tuntu nyene gusenga ufatanije n'iyindi ngeso mbi no kuvuga utarakira Yesu canke Yesu umwami n'umukiza wawe birafise ingaruka mbi canke wo bivuga kwiki iyo usenga mugabo iyo ngingo yo kwakira Yesu umwami n'umukiza wawe utarayifata wewe bivuga kwiki? Mu by'ukuri ntabwo ari ikintu ciza uwo kabaye usenga ukaba warafashe ingingo muri wewe yo guha ubugingo bwawe Yesu akaba ari wabuganza mugabo sinodekoraja n'umuntu ariko araza gusenga mugati arafata iyo ngingo ahubwo na ico no musaba ego natera intambwe kuko hari jambo bivuga ngo kwegera ngo wumve biruta gutanga ibimazi kw'ibivu. Rero ndumva yuko hamwe yobandanyaza arashobora no guhura n'ijambo rikamukora ku mutima ugasanga arahindutse mugabo nk'umuntu yabigize akamenyera kumva yuko ataco bimutwaye ndumva yuko vraiment ariko akora ikintu kibi cane kuko uretse nawe ubwiye ko ariko ariyica ariko abuza n'abandi kwinjira kuko sinzi kuri abibona iyo umuntu tuvuga ngo n'umukizwa yarakwiye kuba ari umuntu ari citegererezo ku bandi bantu cane. Rero iyo uciye usanga wa muntu bavuga ngo n'umukizwa ugaca usanga ibintu ari karama ni ibintu bibi deja urumva reka tukisha izina ry'Imana izina ry'Imana muri ico gihe riratukwa bigatuma n'abantu bavuga ati abantu bakijijwe nuko bameze nukuvuga ngo nuwagize umutima wo gukizwa ntabagikizwa ko avuga ati n'abandi bakijijwe raba ibintu bakora. Rero uretse ko abari karica ubugingo bwiwe ariko yica n'ubugingo bw'abandi bantu benshi urumva yuko ni ikintu kitari ciza na gatoya. Ariko aho nyene hari umuntu ashobora kukubwira yuko yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe ko yamwakiriye we kabishingira intaye kuko kumwakira baba biri mu mutima wiwe ariko waraba neza mu kibano ibikorwa vyiwe imigenzo yiwe ugasanga vy'ukuri bimeze nk'abandi canke yego nta muntu wogereranya n'uyu wese afise uko baba yitwaye muri we mugabo uravye ugasanga ntaco yahinduye mu buzima bwiwe. Hari ico bivuga ko wewe canke nivyo urabibona uravyumva? Ego birabaho muga uwo muntu nibaze yuko aba ariko aribesha abesha n'abandi bantu kubera ko ubu ivy'Imana iduha agakiza twakira nakaduhindura mu bisanzwe twakira agakiza dusa n'abantu bari mu mwiza hama iyo turonse agakiza ni nk'umuco uba utwakiye kandi iyo umuntu ari ku muco ntabwo apfa gukora ikintu kibi oya niyo ari ku murango uzurabe ku murango nta bantu uzosanga ngo bari kwibarabara bariko barakora ibyaha kanaka biteye isoni mugabo mwijoro abantu bose bikika mu mwiza. Rero iyo umaze kwakira umuco vyo kugora cyane kugira ngo ugume muri bya bikorwa vy'umwiza uwo muntu reje ndumva aba ariko arabesha kuko wakiriye agakiza wagomba guhinduka ku ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yavuze ngo nimwankunda muzokwitondera ivyo nabageze. None wumva yuko wateye intambwe gute yo kwakira Yesu amukunzi wawe kandi ingeso utigeze zihinduka mu bisanzwe agakiza gafatanye n'ihinduka ry'ingeso urinze ukizwa n'ingeso zawe zirahinduka complètement kuko hari ukuntu wahora ubuvuga shwanukara cyukati ubu narakiriye Yesu ukumva wovuga wiyoroheje. Ndumva mu gihe rero utarashika kuri iyo ntambwe yo kumva yuko wahindura comportement sinumva yuko warakiriye Yesu. Ntiwa warakiriye Yesu mu gihe utarahindura imyitwarire yawe. Agakiza nyene abantu bakarabira mu vyo twama kuko Yesu yavuze ngo bazobamenyera uvyo mwama. Rero iyo ivyo wama bidahuye n'ivyo uwo mwami atubwira ndumva yuko utaburamwakira. Erega naho nyene je cyatumye no munsi ngira dufate iyo sije nuko hirya no hino ushobora kubona abantu basenga bere cyane Bibiliya tuyigendana tuvyuka mu masengero mugabo ugasanga ivyamwa vy'urukundo kwitwararika abandi ntibigaragara neza. Niho nari nafatiye ariko uraduhaye umuco wose yuko umuntu bamumenyera kuvyamwa yama. Tugaruke gatoye muri ya ntahe yawe uri kuratubwira ingene ushobora gusanga abantu mwagendana iyo wafashe iyo ngingo mutakiri kumwe. Bega none ko umuntu aca henshi n'ubundi urashobora kuba nko mu kazi kanaka ni ku mashure ugasanga abantu muri kumwe vy'ukuri bafise imyitwarire mibi
Yego. abona kubaza ubwa mbere baraba mwagendana mu ntango ngubu abo muhuriye mu bikorwa kanaka ugasanga amajambo ivyo bavuga ariko musangiye ibikorwa mbega ico gihe naho usubira inyuma ubavamwo bigenda gute? burya ikintu gikomeza umuntu mu bintu yatanguye ni ingingo yafashe kikintu nguma ndakigarukako ingingo niyo ituma wumva utokumva ucitse intege ukavuga ati kuko iyo ukijijwe ukwiriye kumenya yuko bajya bose bavuga ngo barakijijwe ntibisigura ko bakijijwe. Ico nico umuntu akwiriye kumenya. Hariho ababesha ko bakijijwe. Rero ukwiriye kumenya yuko bajya bose bavuga yuko bakijijwe bataba bakijijwe. Ivyo umaze kubimenya umenya yuko mu murimo w'Imana ushobora guhurirayo n'abantu bamwe biyita ko bakijijwe badakijijwe. Niyo ndire usanga bama ivyamwa bibi bafise ingeso mbi ugasangana abantu bafise ugwanko bitwa ko bari mu murimo w'Imana. Ariko iyo wamaze kwiyubaka n'Imana yawe uvuga ngo jewe ndabizi yuko nakurikiye Imana mukuri nubwo hari abandi bariko babikora nabi singomba kubigana cyangwa ngo bansitaze ahubwo jewe ngomba kubandanya. Ni ukuvuga ingingo wafashe niyo igushoza kubandanya. Nk'ubu na karorero uracari umunyeshuri ejo uragiye gukora ahantu muri institution kanaka ako kazi sinzi usanze ari ahantu barya ibiturire niko usanze bimeze kandi wewe kugira ngo ubandanye ukora aho hantu nuko nawe ufata iyo systeme canke uyo murindi bariko biroroshe ku mukristo kubana n'abantu mwe nabo kandi ugasanga guheba abo bantu ni guheba ko kazi ni guheba ico kibano urimwo ivyo bintu biroroshe mfasha vy'akazi nkuko novuga nibindi ushobora kubona abanyeshuri mu bana muri groupement Joseph Park ugasanga vyo kuri migenzo yabo bo baramanuka nawe ukaduga bivanye n'ingingo wifatiye biroroshe kubandanya uri kumwe namwe nabo bantu ntibiba vyoroshe mugabo nari navuze yuko ivyo bintu nyine tuba tuna ko bigoye ni Yesu adushoboza kubibamwo tukabirengana amahoro. Ni Yesu adushoboza kubibamwo tukabirengana amahoro. Ndumva yuko waramaze kwakira Yesu vy'ukuri. Ntiwoca ufata ingeso z'abo bandi bantu kubera ko bakora ibi bintu nanje ndabikore. Ndumva muri wewe ubukwiye kuba umuntu ahindutse. Ahubwo nabo bakakurabirako. Kurya wowe bari ku influence canke sinzi ukuntu kivuga kurya bari gufata imigenzo yabo ukayigana ahubwo nabo bahindukire ku kwigana. Bibaye ngombwa hari igihe bishika ugasanga no kubura akazi umuntu ashaka kukabura kubwo kwemera gukurikira uwo Yesu kuko mu gihe bidakunze nyene ko byanse ko bagutahura burundu ndumva yuko jewe mbafise ukwizera yuko ivy'Imana byose yanteguriye biranshikira. Nukuvuga nimba yemeye yuko ako kazi ndakabura kubera ko nahisemo kumukurikira nca mfata yuko ako kazi ni karaki wanje nkarindira akimana nteguriye. Ego rugamba ruroroshe nk'ubu nk'akazi kabuze umuntu akakubwira ati reka shaduha inyanyure kuri yakono hama aronka akazi uracari umunyeshuri wewe ugasanga iyo muntu yari yemariye imyaka 2-3 muhira we ntiwumva yuko vyoroshe uyo muntu ukagira ati reka nzosenga mu nyuma canke nzomukurikira mu nyuma Yesu mugabo akagazi ka meme turahabi nyene vyogenda urabona ubushomeri burababaza. Ego benshi barahari banabikora ariko baba bananiwe. Ego uba wananiwe habasigaye ahubwo bigushikiye yuko usaba imbabazi ahubwo ukagwana nuko bitosuye kuba ubundi bwo uba wananiwe kuko niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mwisi muri n'amarushwa. Nukuvuga ngo nivyo bigerageza nyene duhura mu rugendo kuba abantu batadutahura kuba isi itatwakira ngo dushobore kubana nyene nkaho uko bagomba ibintu bariko tubikora nizo ntambara nyene tugwana nazo. Kuvuga Yesu abantu ntibagutahure kugira nuvuga inyifato ikuganisha ku Mana abandi ntibagutahure. Ivyo bintu nyene ni vyose yavuze ngo mwisi muri n'amarushwa kubera arazi yuko biragoye turi ku isi none igitakunze Yesu urumva yuko natwe kutwanka biri normal. Rero novuga yuko muri ico gihe umuntu aba yananiwe ariko ko Yesu yavuze ngo mwisi muri n'amarushwa ariko muhumure jewe naranesheje. Donc cyo twisunga ijambo ry'Imana tukumva turakomeye vya bintu bikomeye Imana ikaduha natwe inkomezi nyinshi zo kugwana navyo hama tukabinesha. Ariko badusigurira ibitari bike bijanye no gukurikira Yesu canke Kristo bivana n'ingene ubivuga mugabo urumva yuko urugendo ni gwiza rurashoboka nubwo rutoroshe ariko arabisigura kandi yifashishije amajambo Yesu Kristo yagiye atubwira. Tugeze mu bihe aho
hari amahindagurika menshi, yego ugasanga urwaruka uyu munsi gufata ingingo uretse no gusenga mu buzima bwabo biragoye cyane. Mbega none niyihe mpanuro woha urwaruka cyane cyane rutinya gukurikira Yesu canke Yezu nk'umwami n'umukiza wabo, bagatinya bakagomba kujana n'ingene isi iriko iragenda? Wowe niyihe mpanuro wobaha kugira ngo baronke umuco mu iyo témoignage yawe? Bon, icambere nobanza nkavuga gato ico bivako. Impamvu abajene benshi batinya nuko babona yuko umuntu akurikiye Yesu umenga hari ukuntu ababoshwe. Yego. Hariho umunezero kanaka, ibintu vy'umunezero adashobora kujamwo. Yego. Nukuvuga baba bakeneye liberté nini, ariko iyo liberté ugasangira iki ibajana mu vyaha. Ariko utarashika kure, nsubira inyuma gatoye kuri ico nyene uvuze. Wakurikiye Yesu canke Yezu, hariho umunezero vy'ukuri yibuza canke hari ahantu nta munezero agira mu majambo make? Nico nagira nshikire, umunezero arawugira cane gose. Ahubwo umuntu akiri hanze atarinjira muri Yesu neza, yamabona yuko umuntu ari muri Yesu menga araboshwe, kugira hari ukundi kuntu yifata bitandukanye nuko abandi bantu bagenda. Hari nukuvuga muramaze hari ukuntu umuntu yamenye Yesu yifata bitandukanye nuko umuntu ataramenye Yesu yifata. Rero umujene akagira ubwo akavuga ati je biga bintu kujya kuntu bagenda biga bintu ntavyo noshobora. Ariko Yesu ari hawe yavuze ngo nimba ushaka kunkurikira wikorera umusaraba unkurikire. Kandi ngo urumva hari ibintu utegereza guheba, ko yavuze ngo uwahevye nta wahevye ibyiwe agaheba se na nyina canke ibintu kanaka kubw'ubwami. Ndabivuze neza kubw'ubwami, apana ngo abihevye kubera yabishatse, abihevye kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana atazobishomboshwa umurengera muri buno buzima turimo. Kandi igikuru rero abikivuga ngo budashira. Amen. Nukuvuga umunezero rero, nukuvuga iyo umaze kwinjira muri Yesu bo babona yuko umuntu atamunezero afise, abayeho umenga araboshwe. Ariko vy'ukuri nasanze ahubwo umunezero uri muri Yesu ntandi hantu na hamwe uri. Kuko naravye igihe cose umuntu amarana n'Imana nico gihe umuntu atigera yicuza. Ego. Ariko iyindi myanya tumara handi hantu urashobora kuja nk'ahantu kanaka muri boîte kanaka gukora ibintu kanaka ukumva ko muri kumwe n'abagenzi bawe muranezerewe, ariko bivanye no gutahura wagize ikindi gihe ukazira turuvu uriko uravuga ati ndicujije ujya mwanya wabaye imfagusa, umunezero ntiwariwo. Nukuvuga novuga ati numunezero wa fo utariwo. Ariko nta muntu ndumva avuga ngo igihe nabaye imbere y'Imana ngo kugeza n'ubu ndacicuza. Nta muntu n'uwo byananiye aravuga ati ahubwo ndakumbuye bijya bihe nabayemo. Muga ntihigera avuga ngo ujya ngo umwanya nabaye imbere y'Imana ngo ndawicujije. Nta muntu ndumva wicuza. Ego. Rero umunezero w'ukuri numunezero utagutera kwicuza. Uriya biriya bindi twita ngo ni minezero ariko bidutera kwicuza, kuri je sindabifata nk'iminezero. Muri Yesu niho hari umunezero honyene, kandi umunezero uticuzwa n'umunsi n'umwe. Kandi uretse n'umunezero gusa, umuntu ari muri Yesu afise amahoro cyane. Kuri cya kibazo rero batinya kubera iki abajene uyu munsi kwinjira kuza kurondera Yezu, bakagomba kwigumira muri ivyo bintu bitaryoshe canke bakabona ngo nivyo biryoshe, bikanga ko bafata ingingo. Nuko bataba baramenya uwo munezero, ntiba baramenya uwo munezero. Kandi isi hari ukuntu itwereka ibintu ko biryoshe. Ati iki kintu gikoze no kwinezereza ni ibintu bisanzwe. Donc isi kagerageza kukwereka yuko ibintu urimo ni ibintu bisanzwe. Ikakwereka yuko no gusambana wanashima ni ibintu biri simple, ni ibintu bisanzwe. N'urukundo bikore ni ibintu bisanzwe. Donc igerageza kwereka yuko ibintu byose ari ibintu bisanzwe. Ariko ugiye kuraba inyuma y'igihe ukaza kuraba ibi vyagwa n'ivyo bintu twitwa ngo ni bisanzwe, ugasanga ni ibintu bibi bibabaje. Ugasanga umwana w'umujene aragwaye ingwara atari kugwara, arahuye n'ibibazo, swat aratwaye nk'inda, baramwirukanye muri famille, ahuye n'ibibazo bitandukanye. Canke nubwo atobizo ingeso z'ubusambanyi arivye, agize ibibazo baramufunze, amaze imyaka apfunzwe, ubuzima bwe ugasanga buragize ikibazo kubwo kumva yuko ibintu byose ari bisanzwe kandi atari bisanzwe. Urumva isi itwereka yuko ibintu byose ari ibintu bisanzwe kandi atari bisanzwe. Ariko kandi ndumva yuko ntibifa kuza uko nyene.
sinibaza ko bipfa kuza uko nyene hariho imwemu ibi ikurikiye ivyo bintu ego kuko isi y'umwiza irakora ni ukuvuga satani wowe agerageza kukwereka yuko ibintu byose urimwo ni ibintu bisanzwe uraryoherwa igire muri ibi bintu wowe ukaguma waza ngo ni ibintu bisanzwe ariko ukazira hari iyindi nguvu iri inyuma yawe hari iyindi nguvu iri inyuma yawe ituma ukora ivyo bintu wanashima hariho umuntu usanga ari nk'umujene dufate akaba azi yuko ibintu harimwo atari vyiza nawe aryamye ubwiwe umutima kuko umutima nakubwiye nugigiturire ukamubwira ati ibintu ugenderamwo n'ibintu bibi mugabo akaburizo urumva iyo nguvu yo kuguma akora ivyo bintu ikamunesha bikanka ko ashobora kuva muri ivyo bintu bibi ngo akore ibintu vyiza uwo muntu rero aba akeneye inguvu z'Imana kugira ngo ashobore kunesha vya bintu inguvu z'Imana kugira ngo ashobore kunesha ariko nibaza yuko naho nyene araronka umuntu akenera umuntu amufasha kugira ngo izo nguvu z'Imana kumbure bagire aho bahurira kugira ngo ashobore nawe gutangura urugendo kuko yari mu kaborerwe yari mu busambanyi nibaza ko yatarose umuntu Imana icako canke ngo abe mu kigeragezo hama abaco kimukurayo usanga bigoye niko ndavyibaza jewe ndumva neza yuko nico gituma Imana yashizeho abakozi b'Imana birirwa baravuga ijambo ry'Imana n'izi mpano turiko turaronka ngaha nakaryo byose nakaryo keza yego kuba dukurikiranye ushaka kubura umujene mu by'ukuri kuba muri Yesu birashoboka ari umuntu avuga ati je ibintu biragoye muri Yesu biremera inkomezi dukoresha zidushoboza ziva kuri Yesu nyene birashoboka nako ndavuga niyo mpamvu ibi biganiro Imana yemeye ko bica ku ma YouTube yego niyo mpamvu yemeye ko ijambo ry'Imana rivugwa no ku ma radio ku ma television ahantu hatandukanye kugira ngo abantu bamenye ukuri urashobora guhindurwa n'ijambo ry'Imana wumvise muri telefone ukagenda gusenga ahantu ugahinduka rero novuga mwijambo rimwe uguhinduka kw'abandi biva kuri abandi bamaze kwakira umuco hama uwo muco ugacumurikira abandi niko nabivuga mwijambo rimwe ni twebwe nyene tuba twarakiriye Yesu tugomba kuba umuco abantu bakumva nk'ubu ndiko ndashinga intaheti muri Yesu birakunda kukizwa akavuga kumbe birakunda kukizwa ego birakunda kukizwa nakavuga ati nimba nakara bishoboye nanje vyokunda ni ukuvuga ngo iyo mbaye umuco murikira abandi ego iyo baye umuco umurikira abandi kandi vyoryoha wowe uriko uratwumviriza nawe ubaye umuco kandi ugashushobora no kumurikira abandi aho nyene kandi tiko tugeza gusozera ikiganiro nakaye kajambo nize mpanuro woha urwaruka nkawe bamwe bagira bati ntibikunda ntibishoboka yuko dushobora kwimatura kuvyisi navyo biryoshe kumbure babone ko babibona wewe nirihe jambo niyihe mpanuro wobaha kugira ngo unabemeze ubabwire yuko gukurikira Yesu bishoboka kandi birimwo umunezero usumba uriya munezero bibaza ko bafise ikintu kimwe no babwira nibizera yuko inkomezi dufise muri Yesu ari inkomezi zidushoboza kunesha icaha ico ni cambere bumve yuko inkomezi Yesu aduha kijya kintu nyene kijya kintu kigutsinda kijya kintu ubona umenga vyaranse waragerageje inshuro nyinshi kijya kintu Yesu aragishoboye ugambere no babwira bizere yuko Yesu ashoboye hanyuma bateri intambwe bamwakire bafata ingingo kuko ubwa mbere iyo ugomba guhinduka ubanza gufata ingingo ubwa mbere ntiwumve yuko ivyo bintu bitoshoboka ivyo bintu birashoboka uko bimeze kose iyo ngeso wumva umenga irakomeye irashoboka guhera yose burundu nubwo yo bikumaze ku imyaka myinshi iyo ngeso irashobora guhera biciye muri Yesu Kristo hanyuma bace bafata ingingo bavuge ngo ko numvise yuko Yesu bishoboka reka fata ingingo yo kumukurikira umwemerere gusa wowe umwemerere ubigerageze umwemerere hama ahindure ubuzima bwawe wemere ko akurongora hama umaze kwinjira muri Yesu arakurongora akagufasha ego iyo umwana kivuka murabizi umwana ariko arakura arashobora kwiga guhagarara ugasanga no musi biragoranya akagwa ntaco bitwaye ariko ubandanye ntiyumve yuko bidakunda ego no basaba yuko boramiriza byose birashoboka baramiriza bagira ukuramiriza bizera ubu Yesu byose birashoboka mbega bisabwa yuko abanza kuja mu idini nkirihe uvuga uti ngaha birakunda gusumba ndatse burya ishengero ni rimwe Yesu yabwiye Petero aravuga ngo kuri urwo rutare yabwiye Petero kuko urazi ko bisigura ibuye acaramubwiye ati
ibuye bon ni nk'urutare nyene Eko. ati kuri urwo rutare rero nzokubaka kw'ishengero kandi n'amarembo y'ikuzimu ntazoshobora kurinyeganyeza mu yandi majambo kurikuraho rero iyo tuvuga ishengero umuntu ashobora kumva akumva Pentecote akumva Katolike akumva Anglikane akumva Methodiste ariko ishengero ni rimwe ishengero ni barya abantu ni umugwi wa barya abantu bose bahisemwo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nivyo bivanye naho wafashirijwe urashobora kwisunga ahantu bakakurera bakagufasha kugira aho urerewe naho ni vyiza kuko biraterana intege ukumva abantu mwishengero bakora shinga intahe kugira aho urerewe ni vyiza ariko jewe umuntu wa mbere no babwira borabira ko akarorero barabire kuri Yesu kuko abandi bantu bose barahinduka hariho nabo tuba twita abakozi b'Imana mu nyuma bikabagora ugasanga nabo vyabagoye bagira amagara make ego warabiye kuri bo rero urashobora kugwa jewe rero ngomba ko baraba Yesu cane nubwo ufise aho urerewe wumve yuko akarorero kawe gakomeye ni Yesu ugomba gusa na Yesu ego mwavyumvise mwebwe muri ko muradukurikira niko twashimiye kugwaruka mugabo uyundi munsi tuzokwagura kumbure dutumire n'abandi kuko kuvugira Yesu kuvugira Imana n'ugwaruka nago rurafise uruhara ntangere kandi urumva yuko atubwira ibintu bikomeye cyane mwebwe mwahora mutinya canke mukagira muti ibi bintu nabyo twoshobora nawe abashingira intahe nk'uwabibayemo nk'ubirimwo kandi afise amahoro menshi cyane imbere ko ngomba gusozera ariko hari akajambo kamwe ntago bajije kukubaza imbere wowe nirihe jambo wagize ishingiro nibaza yuko mu gufata zangingo zawe hari ikintu ijambo usanga ritwara yandi majambo yose nubwo Bibiliya canke ijambo ry'Imana sinzi ko wewe hari ijambo wafashe mu buzima bwawe uti ijambo niryo ngendera ko mu buzima bwanje ego hari ijambo nafashe n'amajambo si rimwe ariko hariho nk'ijambo nkunda cyane Yesu yavuze aravuga ngo nta wahevye ivyiwe akankurikira atazobishumbusha umurengera muri buno bugingo kandi kirushirije azoronka ubugingo budashira ego ni ijambo ryiza cyane rikomeye cyane kandi n'uwundi ashobora kugira urufatiro mu rugendo rwiwe ndagushimire rwose kuri kino kiyago duhaye uyu munsi ijya mbere ngaha ku Muvugizi TV ndibaza neza yuko n'uyundi munsi tuzogutumira uzogaruka kandi nabonye yuko uramurikiwe muri ubwo buzima bwo gukurikira Yesu canke Yesu vanenge n'umwe wese abivuga kandi turashimye cyane kino kiganiro cyari kimaze kuhaca tumiye abandi batumire mugabo namwe ejo hirya yejo tukabatumira n'abandi bariko baratwumviriza kumbure baze batuyagire kugira ngo tubone twubake ubwami bw'Imana ngaha ku isi dusigire rero ijambo hariya muri commentaire ushobora kuba hari ugomba gufashwa ndabivuge kwa kundi ushobora kuba hari intererano woduha ushobora kuba hari icyo wovuga uti nanjye ndafise indi intererano muri commentaire uvyandike ariko kandi ntibagire kugira subscribe kugira ngo tubone twubaka umuryango noneho ubwami bw'Imana bukwire hose yatanguye rero adushira mu biganza vy'Imana kandi nobo dusozere nkuko twatanguye kandi ego reka dusenge Mana turagushimiye ko wemeye ko tuganira kwa n'amajambo yawe ndagushimira ngene wabanye nacu muri no mwanya twadufashe nyemerera umuntu wese kino kiganiro ntikimusige uko camusanze umuntu yarari mu ngeso mbi yumva yuko bidakunda ko ashobora guhinduka Mana umuha inkomezi zo guhinduka yumve yuko bishoboka ubane nawe Mana umujene wese azokurikirana kino kiganiro aziyumve asubijwe mu inkomezi zo kugukurikira turagushimiye ko mvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo amen mwari kumwe na Claude Kubwimana umuyobozi wa Agence de Communication kino kinyamakuru kandi ariko kandi asubire abidondore ku mazina yanje nitwa Irankundani Kersi hanyuma niga muri kaminuza y'u Burundi niga mu wa 4 muri socio-économie rurale ego nivyo inyuma ya kamera twari kumwe na Ashiraf ibiganiro vya televiziyo Umuvugizi birabandanye naho kino kiganiro kigarukiye ngaha amahoro n'umugisha vy'Imana bibasage ngaha iwanyu murakoze cyane Umuvugizi TV